jewe banazira nice irindi abantu bakunda cyane bakanyita Shadibu mukorogo kira mukobwa wese arayisiga vraiment naje ndayisiga Niki kintu wambaye gihenze nambaye nambaye kirato gizimvye cyane nk'iryo zina bakita ngo Slay Queen benshi baravuga ngo Slay Queen numupite nibiki ariko kubwanje je kwita Slay Queen di Burundi nukuvuga ko ari umukobwa yitahura nkanje. Shadibu wafise umutipe wasoka Oya Shadibu aheruka kuryamana n'umuhungu ryari haheze nka intimate jewe nisiga amavuta agugwa 150 isabuni igugwa 45000 abakunzi ba Bujayi TV ndabasavye mukoresa s'il te plaît vous avez quoi ego subscribe Hello bakunzi ba Bujayi TV twongeye kuramutsa kandi mwaramutse canke mwire bivanye naho muherereye twasuye kandi kubazanira undi mukobwa mwiza nimvuga umukobwa mwiza mu byumve bakunda kumwita Shadibu yego kandi ni Shadibu wo mu Burundi ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane twa Bujayi terabemereye kuza turabazanira abastar abaririmbyi canke abakina ama theatre ama filme ubu naho umunsi twabazaniye umwe mu bakobwa biteje imbere mu gisagara ca Bujumbura akora akazi muraza kukabona tugiye kumuganiriza kuri micro za Bujayi TV kuri micro muri kumwe na Krista Dion the house behind camera turi kumwe na Juma Jux BG de la capitale turakakira kuri micro za Bujayi TV bite ni sawa umeze neza ego namwe ikintu ca mbere nabanza kukubwira ntaravuga amajambo menshi urasa neza kandi wambaye neza merci ninde yakwambitse iyi fashion wambaye jeje nyene ego niwe uyambika ego kuri ibwire abakunzi ba Bujayi TV amazina yawe kugira bamenye umuntu tugiye kuganira uwari jewe banazira nice irindi abantu bakunda cyane bakanyita Shadibu di Burundi ego Lo Shadibu This food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi zakanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. Eat this food mawe iteka imfungurwa nziza zakanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. Eat this food ihari ku bwanyu duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. Eat this food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Eat this food ihari ku bwanyu duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na Eat this food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Eat this food bituma ngira amagara meza. Eat this food mama we waje hageze uri baba lao. bavuga Lo Shadibu canke la bavuga Lo Shadibu canke la Shadibu la Shadibu oui amazina wiswe n'abavyeyi la Shadibu di Burundi nitwa Uwimana Aziza. Shadibu mu bisanzwe uvuka mu muryango w'abana bangahe uvukuru wa kangahe ufite imyaka ingahe nimba ari ngombwa okay je mvuka mu bana 8 nkaba ndi umwana wa 5 ego Shadibu afite imyaka ingahe nice mfite imyaka 26 ans kumengo ni myinshi
oya irankwiriye kuko ndakuze. Nice, ahantu tumusanze ni hehe? Aha n'ahantu nirigwa ndonderera ubuzima. Ego. Kurondera ubuzima mu biki? Kugira niteze imbere, duteze n'imbere Uburundi, kugira babone ko hariho abandi bantu bagerageza kwituma no gukora akazi. Ego. Nice, mwabakunzi ba Bujayi TV murabona ahantu musanze, nibaza naho torinda kuvuga, murabona ko ari mu bakobwa biteje imbere badandaza impuzu ngambwe gisagara ca Bujumbura. Nice, Shadibou du Burundi. Aka kazi wagatangwe ryari? Aka kazi ça fait 3 ans ndagakora. Ego. Impuzu nga anyu dandaza ziva he? Impuzu tudandaza kenshi hari izo dutuma Dubai, hariho izo dukura Kampala, Tanzania, Chine, biravana n'impuzu tuba dukeneye muri ico gihe. Na Turki turagerageza kuzizana nk'amajoho y'aba musulman. Ego, tuyakura Turki. Ego. Mbega Shadibou nk'umuntu ashatse akubonye kuri micro za Bujayi TV kuri kamera akaba ashaka nko kuza kugushorera, kuza kugusapotinga gura impuzu canke ibyo udandaza, uwo mubwarira ko ukorera hehe? No mubwira ko nkorera Mwirohero, Avenue de l'Université ngaha muri Station des Temps, Avenue Moso. Ego. Shadibou amaze imyaka irenga 3 adandaza impuzu. Mbega niki kintu yoba amaze gushikako kuri uyu mwuga akora? Niki kintu kizima yovuga ati jewe nariteje imbere kubera ikintu nagikuye muri kano kazi nkora? Ikintu ubona uhagaciro kavuga ati ikintu kirakomeye nagikuye muri kano kazi nkora? Ikintu kinini cyatumye nkora akazi nuko nashatse nyene sinzi ngene no bigusigura kugira unahure. Nashatse niteze imbere kuko abakobwa nkatwe kenshi abahungu baribaza ko twoba tubizeye ko cyane akantu kanini kuri bo. Rero naciye mpitamo kujitafutia kujitafutia kama mwanamke jasiri. Nakubajije mu myaka 3 irenga umaze ukora kano kazi, niki kintu umaze gushikako kavuga ati je iki kintu naragikuye muri kano kazi kanje? Ni ikintu kinini nya cyane, naho no kikubwira sinzi ko gitahura. Muri iyi myaka 3 maze gukora ikintu kimwe kinezereje cyane, urumva kinyerekeye kuri jewe nyene, ni private life yanje. Ku mubiri canke kwisura ya Nice Shadibou, niki kintu wambaye gihenze? Nambaye nambaye kirato gizimvye cyane. Juma Jux araza kutwereka ico kirato, araza kwereka abakunzi ba Bujayi TV yambaye kirato. Ntimwibaze ngo nukubesha, namwe muraza kukibona. Commentaire zanyu turazirindiriye. Yambaye kirato ciza cyane. Mbega Shadibou, ikirato wowe warakiguriye he? Ikirato canje ni commande ya Etats-Unis. Ego. Tuge mu buzima busanzwe tube tuvuye mu by'akazi gatoya. Mbega Nice canke Shadibou du Burundi, Slay Queen, ijambo Slay Queen niki? Ijambo Slay Queen ijambo Slay Queen ni umukobwa yitahura. Benshi kila muntu wese arafite isiguro yiwe ayisigura, ariko ku bwanje jewe ni umukobwa yikunda, yiyemera, yitayeho, sinzi n'ingene no bigusigurira nuko tu. Shadibou du Burundi ni Slay Queen? Ndashaka kubivuga ko ari ivyo cyangwa abihakana. Muri no mwanya utubwiye iki kusigura ziwawe za Slay Queen? Tubwire rero, Nice ni Slay Queen? Oya. Ntiwiteje imbere rero? Nariteje imbere. Utubwiye ko Slay Queen ari umukobwa yitahura muri byose, hama mwaje ati Shadibou ni Slay Queen, uti no nukuvuga ko utitahuye wewe? Oya, je nditahuye kandi cyane, kubanzi kubamenyereye bose barabizi ko nitahuye cyane gose,
ariko ku ijambo nk'iryo zina bakita ngo Slay Queen benshi baravuga ngo Slay Queen n'umupite n'ibiki ariko ku bwanje je kwita Slay Queen di Burundi ni ukuvuga ko ari umukobwa yitahura nkanje ndambara neza urumva ndikunda yego. mbega Shaddy Boo Burundi ku kazi katuragaruka ko hanyuma mu rukundo Shaddy Boo wafise umutipe wasoka oya ni gute umukobwa mwiza nkawe abura umutipe wasoka ni ibintu bishika tu yego. umutipe witwa Alain ninde? uyo niwe twavyaranye yego. je narigeze kuba mbona amafoto ewana ni handsome boy kabisa. Mwaratandukanye cyangwa muracari kumwe? Twaratandukanye. Oh la la, sorry. None gutandukana kwawe nawe byavuye kuki? Wamugoye? Ndashaka kuvuga ko ari we yangoye cyangwa ari je namugoye. Mu ncamake ni habaye umwumvikano hagati ya twe babiri. Ego. Shaddy Boo niki kintu wobwira hariho abatipe nga anye hanze mbonereho no kukivuga usanga bicaye barindiriye bavuga ati abakobwa barawunye ndereka ndonderesha gamami canke nicare ndafise umukobwa dukundana akora ndindire nzojya amahera yiwe niki kintu uvuga kuri abatipe ko urabizi ko bibaho? Ego ivyo birahari ariko nivyo biyitiriye nivyo babonye ko ari umwuga ugasanga ngo je ndumubogare ngo amahera azonsangaho nicaye ariko bakibagira ko ubuzima bwabo batashaka kwiyumvira fitire yabo cause uyo mushuga mami arashaka kuba yararondeye ubuzima bwiwe araheza afite amatungo yiwe ugasanga ariko arakurikirana nk'umuhungu w'imyaka 25 ans 26 ans 27 afise imyaka nka 50 45 usanga bitabereye ijisho. Wewe uri umuhungu buri kuronona inguvu zawe ukananirwa kuronderera fitire yawe kurondera umuryango wawe ubufise ukaca wishinga ukicara uri umuntu w'umuhungu ngo je ndi mwiza ngo abakobwa ngo bazomponga kandi atari ivyo. Je rero umuhungu urumva ashaka atironderera je umuhungu atironderera ubuzima bwiwe kugira anzane nawe azane dusangire dukora akazi udafise indusho kuri jewe nidushaka kugumana. Ego. Cyo bari mwapfuye n'uwo mutipe? Ico vraiment ikintu twapfuye nawe ni kinini ya cyane vraiment. Ko mwarakunda? Ego naramukunda nawe yarankunda. Ego. Ikibazo ngira ndakubaze mbega Shaddy Boo yoba amaze guhonga umuhungu? Oya vraiment. Sure. Ego. Musi numurimbira ko woha amahera umuhungu ja nko kumuhonga? Nta musi warimwe. Bakunzi ba Bujayi TV mwumvise ari mu bakobwa biteje imbere, ari mu bakobwa babironderera kandi atari kuvuga ngo bagiye ngo mu buzi runaka, we ubwiwe arironderera. Ikindi kibazo nagira ndamubaze, mbega Shaddy Boo ikintu bita mukorogo we ucita iki? Mukorogo? Ego vraiment mukorogo ndayemera gose. Mukorogo ni iki kuri? Yo mukorogo kila mukobwa wese arayisiga vraiment naje ndayisiga. Ndayisiga vraiment kuko mbeshe ngo sindayisiga no mbeshe cyane. Ego ariko je nisiga amavuta azimye cyane. Baravuga ngo mukorogo ngo namahera ngo bisaba amahera nivyo nani kubitahura? Ego kwisiga n'amafaranga kuko uraraba shampoo oga n'amavuta nyene wisiga n'amafaranga vraiment mudafite amahera niyo mpamvu usanga mu maguru yirabura mu maso yera mu maboko yirabura ariko je amaboko yanje vraiment alhamdulillah. Ego. Shaddy Boo bayisiga amavuta agura ngahe? Jewe nisiga amavuta agugwa 150.
isabuni igurwa 45000. Shadibu Dibuhundi twagira amahirwe bakunze Buja TV n'ubwa mbere ngize ikiganiro nkahura n'umukobwa ari open kabisa. Ikibazo nagira ndakubaza niki kintu wobwira abatipe nga hanze yani banategemea banamke w'abahongi niki kintu wabwira? Icambere na mbere no babwira ati pole sana kuko umuhungu yitahura kuko kenshi kwanza n'umukobwa arakugaya kimwe uri umuhungu utegerezwa kwironderera umaze kushira imbere ngo umugore ngo aguhonge niko kakagayo baca bakugaya ugasanga uri umuhungu aho ba wicaye ugasanga umejaniyo nakutana ukamengo wenyene kwanza umuhungu ahongwa aho aba yicaye n'umukobwa urabibona ko ari chini ya ulinzi kuko aba yicaye ubengo asha n'inkoni bafashe boshishura kaguma araba ico no bahanura ni barondere amahera apana ngo babandi usanga ngo bariko barehera inyuma z'abapede kuko isi yaheze abahungu bato usanga bariko barehera inyuma y'abapede ngo abapede ngo nibo bafise amafaranga ngo bashaka ko babahonga ibaze vraiment nko gukora icaha nyico umuhungu kuyundi ukaja kumuca inyuma vraiment ico vraiment je kuri jewe sindagisupportinga ico novuga gusa umuhungu n'umuhungu ategerezwa kwironderera akitesha imbere wenyene akarondera ubuzima bwe akaronderera umuryango wiwe kuko niko kubahwa niko wicara mu rugo kitwa ngo uri umugabo apana wicara wiyumvira ati ngo jewe ngo ndi mwiza ngo sinzobura ngo abagore bamonga ngo bama amafaranga kandi ubiravye umuhungu niwe atanga amafaranga apana umugore. Murakoze cyane bakunze ba Buja TV wakurikiye iki kiganiro mwumvise ibyo yatubwiye kandi byatahuritse vraiment mwabahungu mwisubireho abahungu mufise izo ngeso mwisubireho akabazo k'amatsiko Shadibu aheruka kuryamana n'umuhungu ryari? Haheze nka intimate. Murakoze cyane dusoza nagira nsabe Shadibu di Burundi aka Nice utubwire ubwira abakunzi ba Buja TV ubwire n'abakunzi bawe muri rusange ko bashaka kuza hari abazobona ikiganiro bakuza kugushorera supporting mu bikorwa byawe tubwire muri make udusezera. Ego murakoze cyane naje naryohewe kubona mwangendeye Imana ibayizagire cyane na merci beaucoup nyinshi gose kungira publicité yo kuri magazine muzobabwira abakiriya bose bazobabaza ngaha tugurisha byose ku kabeyi keza ibirato sakame amapantalo amajumpsuit amacomplet amaensemble robe byose birahari byose urumva n'abagira amaclip bakazofuza kuza gukodesha nk'imuzu zo muri clip ziyusanga nyene zitesa ya zo muri clip nyene karibu cyane murahawe ikaze hama merci beaucoup n'akazi keza muhezagirwe cyane. Reka dusabe Nice atubwirira abakunzi ba Buja TV bakore subscribe kuri Buja TV share na comment. Okay abakunzi ba Buja TV ndabasavye mukore subscribe s'il te plaît vous avez quoi? Ego subscribe Mukunzi ba Bude twari kumwe na Shadibu di Burundi ciao nagaruka.